uzi ko uririmba cyangwa ufite iyo mpano umaze kuvyumvamwo umaze kugira iyo ntambwe ukaja muri studio ugasohora indirimbo bikora bikunze ni naho bizogufasha gutera imbere kuko ikintu ntushaka kugikora ntage umuntu azaje gukurikira avuga ngo shaka mu mahera atari ibintu uyumvamo biragoye kandi sinazi ko ari byiza ico bahanura rero bakore cyane ego niko no bivuga. One selector number one Linux TV. Menge bangena pesa mbote kwa tabu mujagara kubaretse nange B Tatu Joel. Ndi kumwe n'umutumire adasanzwe umunezero ni wose nkuko babivuga abari rendi nkuko biba bimeze ni kwa kundi nyene tuguma tubaha ibintu bimeze neza muri Linux TV. Uwo nawe se wundi ushobora kumwitwa nde araza kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye murabona ko aberewe cyane. Muri commentaire turakeneye ako kantu gusa. Tukuramutse umeze neza? Nsawa ndashima nawe. Nanje meze neza no muri Nox tumeze neza. Cyane nziza cyane. Ya urashaka kuramutsa abantu bose muri rusangi bari muri Burundi yose reka no kwisi yose. Bonjour, bonsoir, canke ijoro ryiza ivanye naho uri sanga hageze kuryama. Ndamutane gose abakunzi ba Linux TV abakunzi banje ego mahoro cyane gose ya bakunzi bawe n'abakunzi benshi bawe uno munsi urabona uraduteye iteka uraje muri Linux TV benshi bakumenyere nkuko usanzwe uri mu bintu byinshi bigiye bitandukanye haramara babona wambaye nk'ibintu by'abaminsi abandi bakabona uri muri studio abandi bakabona uri he bakavuga ati ino ni umuntu tumufatire he. Erika asanzwe akora iki apari y'ubuzima bwo muhira mu bindi bintu? Ataba ubuzima bwo muhira tumurimbyi kazi nta kindi apari yo muhira nta kindi uri umuririmbyi kazi. Ku bakunzi bawe basanzwe bamenyereye ko Erika asanzwe aririmba, Erika dusubira inyuma gatoyi aka historique kawe gato duce tuza rero imvo nyezina kuri Erika. Dufise abantu benshi bakunze cyane. Erika aka historique kiwe gato yatanguye ryari umwuga wo kuririmba? Nohera kwidondora kwanza nitwa Erika Gatoni nkabandi umurundi kazi ndi n'umunyeshuri muri universite nkandi umuririmvyi kazi natanguye numva sikera sengera 11 12 7e 8e koy gusa nagiye muri studio l'année passée 2022 nashaka kwinjira muri studio gukora indirimbo yanje ya mbere ego hanene nivyo. Indirimbo ya mbere warayikoze duca tubiza ko gatoyi. Erika uratubwiye yuko usanzwe uririmba cyo gituma navuze Erika cyangwa nibaza ko benshi bakunze benshi cyane ariko wagiriye ko widondora uraciye ubwenge cyane tubanze tugukeze nako barakura nkuko bivuze. Erika uraririmbye urasohoye indirimbo naho uyisohoye vuba ariko ava utarayisohora Erika yarameze gute mu muziki wiwe yarameze gute? Ava konja muri studio nari bisanzwe kuko nararirimba muri agize muri chorale ego nari muri chorale bisanzwe mu groupe de prière kute bisanzwe abandi bajamo ego nta bintu binini nkakunda kuririmba iby'abandi warafashe shwa yo kuririmba. Ndaza hari abantu benshi babaririmbye ariko usanga hari umuntu avuga ati akakubwira ni nk'agasunigaru agusunika akavuga ati wowe urafise impano irifo gutangura kuririmba ku giti ciwawe. Hoba hari umuntu yagufashije cyane inspiration yavuyeho kugira utangure wiyumvire kuja muri studio canke gukora umuziki ku giti cawe? Nta muntu yambwiye ngo genda muri studio gusa ico bakora gusa nashobora kuba ndi nk'ahantu nkaririmba nkayuririmba neza nkavyumva maintes fois nanje nkaba nabikunda gose no muya barabizi ndakunda kuririmba nukuri ikintu nkora ndi ntako ndiga canke ntaryana nimba nicaye ngaho ndi kuri telefone mba ndikunda ririmba yego
rero nta muntu yambwiye ngo genda muri studio ngo bishobora canke ivyokunanira je nyene navyumvamwo ati ifu ko nandirimba ivy'iwanje ngenda ngerageze kandi ngenda neza. Erika usanzwe uri umunyeshure ntukora uri umunyeshure gusa kuja muri studio Erika ubufasha bwavuye hehe abavyeyi bawe baragutahura muri ivyo bintu wagiyemo byo kuririmba usanzwe uririmba ibijanye n'iki? Jewe kwanza ndi umunyeshuri nta kazi nkora kampemba amafaranga gusa jusqu'à maintenant ndafise abantu babonye ko nshoboye bashimye kunshigikira yaba diaspora iyo mvugo turayihakanye n'abantu bashimye kumfasha bavuga ati umwana arashoboye reka tumusapotinge ashobora kugaragara yego nuko ariko igituma nimvuze ati aba diaspora nuko ubu kubera ukuvuga ko hari abantu benshi bakufasha hari abantu benshi baraba ibiganiro bakavuga ati uyu mwana reka tumurondere kubera mu myaka iza ntituzi kubera mwene mwugwaruka gwejo mushaka gutera imbere abandi bakababonera ko nkuko abandi muko murabirako. Erika inspiration uratubwiye aho byaganaye uratubwira abari ko baragufasha ni management canke bimeze gute? Bavuga si management comme tel gusa si umuntu umwe ni umugwi w'abantu bashimye ukomeye bavuga reka tumushigikire. Yego Erika ariko araririmba yisonga ibiki bishobora gufasha abanyagihugu reka n'abantu kw'isi yose? Ibintu nisunga nkora ku buzima busanzwe muri make nk'ubu ndashobora kubona nk'ikintu nka insolite yabaye nk'ahantu atari ncavuga ati kano kantu koja mu ndiyo gaca bizaho nyene mugata ibintu vyo gutukana canke iki ego canke ugasanga ndirimbye mariage nk'indirimbo yanje ya mbere ivuga kuri mariage canke nkarimba divorce bivanye nuko mbona ama divorce ari menshi canke ari make canke iki canke nkaririmba ku bagenzi ibintu nk'ivyo nyene tumenyereye hari abarimba gospel music hari abarimba amasekira Erika aririmba umudiho uyu bonje si gospel no itanga sekira kubera itabaye gospel umva sekira ariko hariho n'ibindi by'indangakaranga ego ndanabikunda cyane gose kuko basi ndibaza cyane kuri culture ndabikunda n'abarimvyi bavyisonga cyane barandyohera cyane ndabaryoherewe cyane gose. Yego umuririmbyi wa mbere uyenspira ko kenshi ni nkande? Burya cyo urabirako ndabirako Esther Nish takuri shapo kabisa. Esther Nish ni kumurondera azokurikirira ikiganiro nk'ikintu muhoye na Esther Nish uwo musaba cyambere ni nk'iki? Nibaza ko umusaba impano d'abord turazi ko yateye imbere gushikira umunsi turamuzi yego ashaka kuvuga ati nakoreje effort iyi nizi kugira ngo shika hondi ntiyogiye nuko kugira ninjire mu muziki abantu bafasha kugira ngo tumenyane byavuye ku ndirimbo ya Esther Nish indirimbo yo kavorivori indirimbo nkunda cyane gose. Let's go indirimbo nkunda gose kuko urashaka uducishirizaho akantu gatoya byavuye ku ndirimbo ushaka uducishirizaho gatoya. Burya umuntu wese yavyaye ntihamenyera insiguro y'umuvyeyi ntihamenyera ibanga ryo kubaha bajewe narabibonye ndabishingira intahe umuvyeyi niyubahwe umuvyeyi niwe nkingi y'urugo kavorivori wanteye iteka ryo guheka nk'abandi Imana yakumaye icuma tugahura nopfukama nkayisenga nkayisega ibibondo nkayarosa birenzi
mama Yop. sorry gusa ndagwaye akagripe Ariko nako karamaze nta n'uwamenya ahubwo yako kagripe uri ahantu umengo ni Esther Nish iberengaho tugushimire cyane Erika urimba neza warasohoye indirimbo imaze nk'igihe kingana gute igiye kuri YouTube indirimbo yanje plus de 2 mois kubera yagiye kuri YouTube le 20 mars igiye kuri YouTube yanje le 20 mars commentaire umaze kubona canke abantu bamaze kubwira zimeze gute wazakiriye gute commentaire ziri positive kubera ngiye ndasoma abagiye barakomanta courage abandi bavuga ati irimo amajambo meza wayanditse neza yego ni nk'ibyo bamwe baravuze ati warayanditse neza nimwe umaze gusohora nta yindi Chao tegekanya gukora yindi. Tout simplement ndi mushasha indirimbo ni ya mbere. Usizindi ziri inyuma nta. Irafise amasanamu? Oya ni video lyrics. Habuze iki kugira ntukore amasanamu yayo? Nibaza ko ari plan twadufise. Ego twaravuga ati reka bonda ikore. Ide yo kuvuga dukore video vraiment ntwekoreye ko cyane gose. Mwavuze ati indirimbo ya kabiri dufite video. Mwavuze ati ko ari ya mbere katubanze tuyisohore ibi audio turakunta abantu kwanza bayakira iya kabiri kizitwika na video ari direct. Yego izo video. Erika uratubwiye umaze uri mushasha mu mwuga wo kuririmba. Nabarimbyi benshi twe duhora twakira muri Nox TV bazwi batanguye kera arabatangwa mu za 2008 urumva ubu bazwi cyane. Ariko wewe utanguye uvuba kandi baranatubwira yuko kugira ushike kure bisaba kujya umutima amenye Erika akabanga bakuru bawe bamaze kukwibira nakahe uretse ko sindagira chance yo guhara n'abaririmbyi ngo tukaganira sindagira chance gusa nibaza ko ikintu cyose d'abord no gukora ushize ku mutima kuca kujanye kanabisengera nyuma uriko bikunze abantu babiri wifuza ko mwokorana featuring ku ndirimbo yawe bazwi nabahe abantu babiri ni baki kuko umbwiye ngo babiri cyangwa wowe wifuza bose sanze nifuza benshi kavuga ati mu ndamukunda vraiment yafashikiye kubera bashobora kuraba ikiganiro bakavuga ati uyu muntu reka turabe ukuntu arakora neza reka tumufashe kugira ugera handi hantu Esther Nish, Mery Doki na Bface abantu kandi amatwi ansumira ngo uvuga nka Mery urambeshe benshi bakibaza aho muvukana urambeshe hama mu bintu umaze gukora nta hantu birashika bakakubwira ati hariho event ingo nyene mwiyo event ushobore guperforminga mwiyo event imbere y'abantu ndacari mushasha ndavuga ko sindamenyekana nkuko bikwiye uruhara n'urwa mwebwe abajournaliste tumenye ni kuvuga udusubiye inyuma gato urabona ko hari amakorari wari urimwo ariko tuzi ubu watubwiye hari indirimbo wakoze tuzi ubu 2023 Erika turamubona Erika arafise indirimbo yasohoye tuze rero mu buzima busanzwe Erika akunda iki yankiki Erika akunda kuririmba nicyo kintu ca mbere akunda kuririmba no kuguma twenga umwanya wose ndakunda kuba ndyohe kuvuga ntaryohewe so ati mba nashavujwe n'umuntu canke ngwaye ibindi bintu ukora apari y'umuziki ni nk'ibiherika by'akazi bindi bigiye bisanzwe apari y'umuziki vraiment nta kindi ishure gose mu matalenti ushobora kuba hariho benshi bafise samba traditionnel yego ndatanga dance traditionnel nibyo usanzwe urimo yego ariko twegeze kubona amafoto tubona ati uyu muntu yagiye mu by'abaminsi yagiye mu by'ibiki bijya bintu ko umengo ari mu bintu by'amadefile do monde wambaye ukuntu nk'abaminsi byari bimuze gute ducishizeho batutubwire ku buryo bariko barakurikirana babonye ajya amafoto bamenye ati hajya yari mwibi yego nari navyo bagiye
ishuri nigako université nigako l'année passée harabaye événement sinovuga ngo ni événement kuko biba ku mwaka ico twita semaine universitaire yarabaye rero ariko no kwishuri bateguye ibintu byinshi birashikara jamo competition y'abamizi rero baratanga amagroupe twiyandikiye abashaka kuririmba gutamba bakiri imipira gusa avuga ati hariho na groupe y'abamizi cavuga ati je gusa nagiye muri iyo groupe kugira ngo simone sapu niko no bivuga abayirimo hama ndiyandikisha hama haragira igihe co gutora amavote y'abanyeshure turavuga na projet hama baratubaza kuri connaissance générale ndagira ibakwe ryo kuba deuxième dauphine waragize ibakwe tugaruke rero mu muziki rero Erika umuziki wakwiswe inde ngo wa muntu ugenda ugana iwabo no kwitumira kwa musani iwabo ukamungirira yuko ndamukunda nkabura ukuntu naho nohera ndamubona nkabura uko mbifata umutima ukanjya nkananirwa amenyo nayo akajingitwa hamwe yo bimenya nohimbagwa iyo muziki wanyise Erikanye nko nsanzwe nitwa Erika nitwa Erikanye igituma nenda kubajije ko nuko usaba baririmbye benshi bafise amazina biyita ni kugira rero twumve ko sote ho bahari rindi mugo urumva ko ari Erika mu muziki wawe vision yawe ni yihe mu muziki usanzwe ukora vision yanje no kubona d'abord iterambere kandi nuko nukuvuga ati ku buryo nzokumva abantu bavuga ati Burundi basabana bazi kuririmba cyane kugira ngo igihugu cyacu kimenyekane la musique irafise uruhara runini cyane gose no kugira umuntu amenyekane esutu abaririmbyi vraiment amaze kugira chance yo kumenyekana arahoranyira inyungu d'abord ngo gutera imbere nkamenyekanisha igihugu canje biraryoshe wumvise ugiye nk'ahantu ukavuga ati ebyo mwana w'umurundi kazi cyane n'umurundi abavyeyi bawe uri mu muziki baravyishimira bimeze gute muri rusange canke muri famille yose mbona ko muri famille bimeze neza papa indimbo yanje ya mbere d'abord aho umunsi nigiye kuja kurimbana muri mariage ndamusubwira karaoke Miss Mikey mu manza hari muri mariage ahantu kwa kuno gufata amafoto tanaza abantu ndabibona barayindugiye ndagashira kuri statue cambaza papa ngo bakuririmbiye banda naye mu rubanza ahantu ko ndimba ngo y'umunyarwandakazi ngo none uzohora ibyo uzaremba ivy'iwawe okay nandi cange mukatanza ntibabazi ko biri mu migambi yego hama ndimba isohotse nawe ronkeye link ndimba camwe ndimanje asohoye YouTube yanje yapfuye ndaza kubiraba hanyuma nyuma namwe ati courage kameze neza akajambo ka nyuma kubera hari abantu bahora batubwira yuko n'abavyeyi basahiriza nk'amafaranga mu muziki w'abana babo akajambo ku muvyeyi wawe cyangwa muri famille bimeze gute ku muziki wawe bashigikiye uvyerekeye n'uburyo nico wosaba bakuraba ariko barazoraba ikiganiro muzee wawe cyangwa famille ico wosaba kugira Chuno wasaba nuko mushigikira. Kuvuga ngo barashigikiye kuri financement babishoboye n'ivyiza kandi babishoboye ntibara kubinkorera. Yego sinshaka kumubwira ati ndagiye gukora indirimbo ndabuze kino kintu abishoboye ngo kumfasha. Yego. Okay. Erika turi 2023. Mu myaka 2 cyangwa imyaka 3 cyangwa umwaka umwe Erika yibona he? Muri kazoza sinzi ibyo nshaka kumenya ahubwo ubwira ibyo wizeye siko kavuga je nshaka gushika ngaha ndashaka ko imyaka 5 cyangwa imyaka 2 cyangwa umwaka umwe uri imbere nzomeze gutara wowe wizeye iki teneze ko nzo niyo myaka ibyo bintu bizameze neza indoto zanjye ko ziriko zirakura yego niko no bivuga kuko nshaka kumenya ngo nzomeze gutara mwizeye Erika kugira duheraheze ikiganiro tubwire indoto z'ibisazi muri kazoza apare y'umuziki apare y'umuziki shaka no mvuga ati umukobwa yibejeje
naho ntoronka amafaranga mu muziki Yeah. biraryoshe kuvuga ati aya mahanda ya Esther Nish nayirondereye Yeah. ndavyipfuza gose yego hanini nivyoye hama imyaka iri imbere nzondi umumama Yeah. hageze Yeah. Nico tubaenda kwa ico kintu no ndazi Josisi ndazi ko ari gushika Erika tugushimire cyane kubona waduteteka muri Linox ukaza ukaheba ivyiwawe kugira dukora ikiganiro abakunzi bawe reka n'abansi bagiye batandukanye naho atabansi benshi tuba dufise mugabo nta muntu akundwa na bose ariko muri rusanga abantu bose nibazo baramenye bimwe batari bazi kuri wewe ariko dusubire tugushimire cyane Erika mwakoze cyane namwebwe kuko uruhara runini rwo gutera imbere kuri twebwe biva kuri mwebwe kuko mutadutumye ko nta muntu yopfa tubonye yego akajambo ka nyuma kuba ko baradukurikirana canke ugwaruka ruri nyuma gwifuza kuja mu by'umuziki uzi ko uririmba cyangwa ufite iyo mpano umaze kuvyumvamwo umaze kugira iyo ntambwe ukaja muri studio ugasohora indirimbo bikora bikunze ni naho bizogufasha gutera imbere kuko ikintu ntushaka kugikora ntage umuntu wazoje gukurikira avuga ngo shaka mu mahera atari ibintu uyumvamo biragoye kandi sinazi ko ari byiza ico bahanura rero bakore cyane yego niko no bivuga yapo bakore cyane niko Erika yo bivuga ko ariko akundi nyene twa kumwe na Erika dusube tugushimire cyane makoze namwe okay mubande mugira like n'amashare mbere n'amakommentaire menshi tuba tuyakeneye hama kwari kundi nyene yari bitatu Linox TV kujya nyene kuri kamera kabari ale fura nzima tukaba tuvuze ciao ciao Erika dusete kumushimire cyane ciao ciao nakoze namwe cyane gose yap